Ni kuri Wise Human TV ndabaramukije cyane. Karibu muri Monday Motivation. No musi nashaka ndababwire turacari mu kwezi kwa mbere. Tugira inama nziza ngene tuzoheza umwaka neza. Nidute umwanya. Nimba ufite amaproje yapange neza uyashire mu gihe cyayo. Nimba ari ikintu wifuza kuzokora mu kwezi kwa mbere, tanga urugikore. Nimba ari cyo washize mu kwezi kwa kabiri, panga neza umwaka wawe. Nimba ari bikorwa wifuza gukora, ari amaproje wifuza gukora gushika mu 12 yapange uyashire no mu kwezi. Nimba inzo ikora muri uku kwezi, inzo ikora muri uku kwezi. Nimba ari amaproje ushaka gukora kundwi harura gushika mu kwa kabiri. Kundwi nzoba namaze gukora ibi. Umwaka wa 2023 ndabifurije kuzo umwaka mwiza upanze neza, ibikorwa byanyu mubipange neza, mubishire ku mwanya neza, niho bizotuma mwiyevariwa mukarabuti narakoze iki sinagikoze, hanyuma muzogira umwaka mwiza. Kuri Wise Human TV tubanira tubifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amaproje, Imana izohezagira ibikorwa by'intoke zanyu. Murakoze cyane, ciao ciao.